Wisanzwe umuvyeyi mwiza agomba kuba papa na mama akongera akaba ton intime ami. Turaba abavyeyi gusa mugabo mugaca muturamo la métier mugaca muja kuyirondera hanze. Hari uvuze ngo cyane nuko twese mugabo no musasiga babijamo kare ari n'utundi tunamusanga batanga kudukora bakiri muri secondaire mbega tuje tunama nutware vedode nutwande ngwewe ngo duhurire ngo ajya ku ipoto ngo tuvugane tuje tunama twitwa gute sha vraiment haruhande yuko tuseramo mari ndakwinginze uzombere papa nari umurebe umugabo akabana papa ndababwire umunsi w'iherezo Yesu naza kugutora responsabilité ya mbere azokubaza ko ntakuremye uri impene ntakure muri Greta est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire jeunesse yawe yitwayemo gute amashure wize Imana itantabara sinzi no munsi humura kuko nazobura kukugirira neza urukundo rurihangana urukundo rugira neza ukabona ko hagiyemo excès nabyumvise imisore iri ngaha pocket ni excès inkumi muri ngaha maquillage irabamo excès hariho maquillage igaragaza le faux moi igaragaza umuntu yimakiye mugabo afite trouble de personnalité vous êtes une génération ibayeho mu buzima isi kirinjira muri environnement il est défavorable pour vous mwebwe muri ko murevoriwa dans un environnement un peu pourri vous devrez être prudent et prudente gusumba ma génération yose muri ko muragendera mu nzira ziri préétabli repris sur soi umuntu afite crise identitaire ugasanga kubwira ngo jewe naho mwashize muri science jewe ibiharo ntabyo nzoshobora ugasanga umuntu atanguye kwanka atanguye kuvuga ko atazoshobora ibintu n'ivyo bintu ataranabimenye n'ivyo ari byo attitude de rébellion ko bavuze ko tutasa saa moya reka nahe saa mbiri nawe ko ico wangira ndazi neza mama ico adakunda reka nce ndagipoza ndabinge naza ko barasaragurika muzo murasenga abasha hamwe murakwiye gusengerwa kweri kandi tunosora jamais yuko muri we harimo attitude de rébellion kwa muganga batubwiye ngo derrière chaque blessure kujya ku mubiri hariho isazi iza gukurikirana inyuma ya chaque blessure émotionnelle ya andemokila nico gituma usanga washavuye kandi utabishaka oui ou non ntibirashikwa ryama ukavyuka mu gitondo ukumva ntukene kuvugisha umuntu n'umwe umuntu yakubaza ati wabaye iki muri yashuka kandi ibibazo vy'ibi rero tu ne sauras même pas à expliquer le pourquoi tu es comme ça wowe umva umengo tu n'as pas besoin de parler birabashikira ukumva umengo la journée irabishe ukumva umengo uguma muri chambre ukumva umengo tout est chambardé pour toi hajya haba ikibazo ukumva umengo tu as une journée udakeneye kwisigura umengo nuri muri environnement yuko umengo ufite umengo tu n'as pas la capacité de s'expliquer en détail pour certaines choses ubabajwe niki ushaka kwiki
mwaramutse iyo ntaramuka wambona ugasanga abantu ebana n'amapoto gusa ugasanga abantu bafite akantu bita aka efori n'agasazi gatoya ugasanga umuntu nukuri afise aka efori n'akantu kuva umengo gakunda gushika iyo unezerewe cyane canke iyo wababaye cyane. Aka efori ni hahandi wumva umunezero kuva umengo ninjye ntushaka gufungura. Aka efori ni hahandi uzokora anniversaire nk'ejo uno munsi ubwonko bwawe batangiye gutangura aka efori biga bashanze kwambara gute. Garde robe yose ukamengo nta muzu nimwe bukwiririyo mbega yibe mbega basha none nzovuga ijambo gute ko nshobora ngo mvuga ijambo ukandika ugatabura ukandika ugafuta n'akayefuri kanye n'agasazi cyane nk'ubuzi yuko uhavuja kuri plage ahantu ukunda iryo joro cyangwa uzi kuza kugira voyage uza kuvoyaja iryo joro uraramuka efuri uraratekera valise kandi butaraje n'akayefuri n'agasazi gatoye irritabilité kumva ufise uruhagarara muri wewe ugasanga même tu as une entourage plus difficile kubera nawe des fois urete uzika entourage yawe ibi bayivuze ibi byose bigenda birahindagurika rimwe twaga turasigura kugira ngo ntidutakarire mu mateori isolement social repli sur soi raba aya ni ma conséquences acaza baisse du rendement scolaire iyo kenshi wagize iyo watafite crise identitaire wagize tuza kubisigura ingene bigenda neza muri pratique birashobora konona resultats scolaires zawe. Oscillation émotionnelle no guhindagurika ugasanga umwanya umwe umeze neza undi mwanya numeze neza. Imitation excessive ou mimétisme ni kujya kuntu usanga mu buzima bwawe mu gifaransa musore bavuga ngo hauna mushimamo usanga meme bavuze tugende mu Nyakabiga ubugiye ugeze mu Nyakabiga hewe harashushe mwijabe ukabura hise mwijabe usanga wewe tunapata programme mugabo uviva programme z'abandi. C'est grave. Sentiment de vide. Umuntu afise crise identitaire abameze nk'inzu uruhande rumwe rw'amatafari ahandi hari kivide. Mwe muracari bato nazi murabishikira mugabo muzobibona ni mwatangura kuja mu myaka y'ubuyabaga hageze ko mutangura kwiyumvira ama mariage. Umuntu afise crise identitaire iyo agomba kugira mariage harakanama bakunda gukora kugira ngo bavugane ko bagire babijemo mugabo no musasiga babijemo kare ari n'utundi tunamusanga batanga kudukora bakiri muri secondaire mbega cyo tunama nutware vedode nutwande ngwewe ngo duhurire ngajya ku ipoto ngo tuvugane tujye tunama twitwa gute. C'est vraiment grave. Kenshi umuntu afite crise identitaire iyo ariko agomba kugira mariage udusanga ari umuntu avuga ngo ari nk'umukobwa acabwira umuhungu ariko aremeta amadoléance n'ibyo ashaka bazobana mu rugo acamubwira ngo sha vraiment haruhande yuko tusera mu mari ndakwinginze uzombere papa. Nari umuntu w'umugabo akabana papa ni muri abibona ngo vraiment ibindi byose uzobireke ngo ariko uzombere papa akabivuga nyene nibi aksa particulier papa ugo onya abari gikobwa n'igikobwa ciza cakiriye Yesu mugabo gifise vide carence affective na crise identitaire. Umuhungu nawe ndakwinginze vraiment nukuri vraiment aravuga vraiment ukumengo ni gifaransa ni kilatini ni vraiment uzombere mama. Ijya ni kimenyetso cerekana ko umwe yarakuze hama papa n'a pas été là quand il avait besoin de lui.
ubundi yarakuze, maman n'a pas été là quand elle avait besoin de lui. Kandi ibyo ntibisigura ngo ngomba kuba imfuvyi gusa. Oyaye, urashobora kuba mu bwonko bwawe umeze nk'utagira abavyeyi kandi ariho bari. Abavyeyi barashobora kuba ngaho ariko baviva ikintu bita l'absentéisme. Absentéisme ni umuntu asiba yaje. Ugasanga muhira iwacu abavyeyi tumenya ko baduhamagaye bagira batubwira amakosa gusa twakoze. Wumvise ati Greta nyaruka ngo mwaramutse Maria wuzuye inema mukama muri kumwe mana amaraso yawe antwikire ubu naho nakoze iki mbega mana yanje igasambura manza ya saa sita yoyo. Ugasanga umuvyeyi araguhamagaye utanguye gusengera muri chambre vraiment utaranasohoka. Ige nyaruka hano ndagowe. Ubu naho habaye iki? Hamenetse ibirahure bingana. Ubu naho bamubwiye iki? Ubu naho yumvise iki? Mu myaka yanyu iyi wanyu vous avez besoin des parents bafise double casquette, la parenté et l'amitié. Mwavyumvise? Wisanzwe umuvyeyi mwiza agomba kuba papa na mama akongera akaba ton intime ami. Kenshi rero biratugora turaba abavyeyi gusa mugabo mugaca mutuburamo l'amitié mugaca muja kuyirondera hanze. Hari uvuze ngo cane nuko twese jewe papa mpamagaye nabanze ko ari igiti kire gitangure ndabizi. Kandi le comble de marere, quand vous allez chercher cette amitié à l'extérieur, des fois vous tombez dans des mauvaises mains. Nta na rimwe wumva kumenga umuvyeyi wawe ntari nkuko wabishaka. Nta na rimwe wumva kumengo hariho ukuntu uri un peu agasi kuvume ngo c'est la personne la mieux indiquée que tu devrais parler. Bwo ugasanga ati nkakororera hasi bararirako. Ugasanga tu es obligé d'aller parler à l'extérieur. Alors ko ubutunzi Imana yabushize mu rugo. Igikogwa kibi Satani yakoze. Yadushiza ahantu vyose yabitseyo. Imana yabitse butunzi bwose muhira tugaca tukabubura ariho buri tukaja kurondera butari bwo à l'extérieur. Satani agaca dutega akadutegayo abafisi bitari byo. Ndabizi ko ibindi ko ndavuga hari abantu mu bibayemwo muvuga ati no papa n'igihe hari uzokwicara ngo dutwenge. Hari abantu mukumbe mutwingana ba papa na ba mama nabo barataha kubera imitwara ko ubuzima ni sura y'akazi. Ata televiziyo yizimye ni protocole ni gikwame. Icara haguruka inka intama ugasanga kakaje niko kari muhira hageze kuja kuryama ni 18h gutaha ambara turagiye kwishuri kwishengero turavuyeyo kwa tante kwa onkle boom triangle losange trapeze ndazi bagiye wimba ati nimbiga jewe mba mwikambi cha ubwonko bwanyu à certain niveau bugenda burashaka une certaine éducation. De 0 à 5 gushika hafi kuri za 7 wita umwana aregwa muri style bita autoritaire. Autoritaire ni hahandi waplika amavalere ari kubera bagushize ko les contraintes. À partir ya 12 ubwonko bwanyu butanguye gushaka ico bita permissive. Éducation permissive ni hamwe muri vacances akubwira ngo ja mwijenda ati papa je numashaka kuja Bugarama. En fait ni gihe ubwonko babushaka ko nabwo butangura kuja mu byo bushaka kugira le choix. Hejuru ya kenza ubwonko bwacu butamwe gushaka une éducation iri muri style démocratique. Démocratique na uvuga ati papa tugiye tuje kuri splash oya shaka kuri source dinire. Kandi mugaca muja kuri source dinire. Ubwonko butangwe kuza buri impoza umuvyeyi akadera. En fait kubera iki bimeze gutyo
imana ingene yaremye ubwonko bwacu irabushira an exercice y'ikintu sero na stade kanaka. Iyo stade uyibayeko bakayima ibyo yashaka, aho hantu hazobika vide. Uzosanga uri umwana ukura udafata decision. Kubera iki? Igihe cha permissive ntibigeza kwemerera yuko utangura kuba mu byo ushaka nawe. Uzosanga uri umwana ukuze ugira libertinage mu mwanya wa liberté. Kubera igihe cha démocratique igihe kuko nawe uba mu byo ushaka wabaye mu byo bashaka. Ibi abavyeyi navyo bazi mbwa mwebwe ejo muzo abavyeyi n'abamama beza vous devrez les connaître. Ibi byose iyo bitabaye neza tuja muri aya makrize. Raba uko umuntu agenda araduga carence affective imaze kuza rero ngiyi iyo umuntu atangira manque de confiance de soi. Jewe ko mwandungitse nimume frère ngo afashe ndazi ko atavyunza gushobora ugasanga wiyagiriza la compétence kandi bishoboye. Ko mushize muri economy hari ahantu hari ibiharuro byinshi ugasanga ufise phobie ibiharuro alors que iyo vyize urabitora. Besoin excessif d'attention ou de reconnaissance. Jewe iyo savye ikintu mucishura mutevye ariko iyo ari Nadia vous le faites rapidement. Igihe frère yataha mwavuze karibu mwana mugabo jewe igihe nashika umengo nta charge. Besoin d'attention de reconnaissance. Mwanumye ku botike nagiye 5 minutes mugabo raba wewe agize 10 minutes mwashimi wa 10 minutes nta ngorane muri abantu babicana. Wa mushaka kakanu kosa kumavuga wow hari gushaka ibi wow ugasanga biragoye no kuvuga ofiti nta n'umuntu yo bishobora by'umwanya wose no tuvuga ibi wow umwanya wose ariko umuntu afite carence utavuze wow urashaka kurara byinjye ijoro ryose. Pere d'abando muzoduga rw'urujyari ugasanga uratinya gusigara muhira wenyine. Ugasanga umwandikira abavyeyi hewe mwarenganye Bugarama ukama umengo hava bagira accident. Mwakase yakorosi rimwe ibyo bishapo bya Leo manu rakoze ukamengo n'urukundo bakunda kumbe urafise ubwo wabuni muri wewe uri no justifier uzanye ku carence affective wagize ku buryo uratinya la séparation umengo umuntu mubaye séparé ntuzosura kumubona ukundi. Difficulté à exprimer ses émotions. Wabayiki mengo ni kireko umwe muri ninde. Sentiment de vide émotionnel. Ariko vraiment Greta aho nubona vraiment yuko iyo sahani ahantu wayiteretse vraiment wari kwishira hariya none ntayiteretse yo nta bandi boyitereke. Vide émotionnel n'umuntu ataba sensible ko yakozikoza au fait. None ariko Greta vraiment nta soni ayo manota ntamenye umwaka sinzomenya n'undi. Dépendance affective twayivuze n'ibya byo relation instable ou toxique usanga wewe comportement yawe n'abandi mubana nabi n'abandi mubana isolement ou retrait social. Hari abantu bakunda kuba amashambre wonyene gaye. Allo ni sawa? Hari abantu ashobora kugenda muri chambre toute la journée akirigwayo wamubaza kugira ngo je nivyo nkunda. Ingene twaremwe on est toujours tuguwe neza kenshi iyo turi dans l'environnement n'abandi. Iyo utanguye kumva uguwe neza uri wenyene bitanguye kuba ikibazo ufite. Abandi bagenda kuri plage bavuga ngo ya cyo numva no kwigumira muhira. Retrait. Harabone ko navuga nganda bazi. Mugabo sindabaza amazina gusa. Instabilité twakivuze émotionnelle. Comportement de compassion mu kubafasha.
difficulté aso projete ugasanga n'umuntu adashobora kwiprojeta mu buzima bwa misi yose ukabaza nk'umujene ariko araheza secondaire ubusinzi ngene bavyita ry'amasikre iyo bya fondamentale poste timbe gushaka uzobiki none ushaka iki muri university jewe naragize ubuzima bw'akajagari muri university narize ibintu nkabicira hagati ibindi nkabita ibindi nkabitangura ibindi narakajagari ofite nari etudia kajagariste jewe nababwira ibintu nize nturonka naho vyandika mugabo wo mbwira ivyo nahejeje nta nivyo nibuka narize icongereza muri icongereza club Ruru, how are you? Fine, and you? Nagiye mu club ya karate, nagiye mu club ya sport, ndangije ndigi Italiano, ndigi Espanyole, mugabo izo ndimi zose ndi mu bantu batarose certificate nimwe. Ugasanga vraiment mu buzima bwawe nta capacité yo kuja mu kintu kimwe ngo kikiwemwo ugikore neza ugiheze. Iyi Imana itantabara nibaza ko mba n'umuntu mubi cyane gusumba abantu b'abarundi bose babayeho. Iyi Imana itantabara I don't know now yomba ndi. Iyi Imana itantabara sinzi no munsi sinibaza ko n'urugomba nararushinze. Iyi Imana itantabara mba n'umuntu wo mwibarabara gusumba abo mwibarabara bose. Iyi Imana itantabara sinibaza uno munsi zina mba afise ingene mba nitwa. Ariko Imana iransanga irambwira ngo ubwo buzima urimwo n'ubuzima bw'akajagari. Mwabajene mwaje hano muri kisi mwatumiwe na Betesida. Ubuzima bwawe ntakajagari karimo. Si vous êtes si jeune mugabo, est-ce que vous projetez? Est-ce que iyo muri ko murakora ibintu murabona l'objectif na résultat derrière? Et quand tu commences comme akajagariste ukingana wicyo onya, tu seras un adulte le plus kajagariste gusumba tout le monde. Et on devient performant par rapport à niveau de pratique. Hame kindi kintu kubera iki mugize ubuzima bwa copier coller tuba kuri periode yacu twaheza secondaire ni ya periode bariko barongera amafaranga abajuriste abantu bize juridique naciye ngenda kwiga cycle supérieur banyorienta muri economie candanga kuyiga nimutampaye juridique nzoje kurya ayo mafaranga copier coller ndabwira ikintu kimwe urazi ko ufite ico waremewe. Ico waremewe ntigomba kuba obligatoire cyo muvukana. None murazi vy'Imana ibaronderamwo. Murazi ko ira difficile à s'orienter quand on vit une vie itarimwo une manière de projeter. Niga economie ndayivamo nja muri lettre nja ubujagari butagira uko bungana. Université nagiye muri communication niga journalisme ubujagari butagira uko bungana. Reka ndababwire uku kuntu twakuze radutera akajagari ugasanga tunapa nuri muri position na possibilité de choisir ikintu ushaka. Ndazi ngano baha microphone notora muri les indicateurs z'abantu batazi ico bashaka. I know ahantu sirikisha microphone je peux trouver des personnes ici. Ugomba kubiki nshanda kubaza kubera iki ndababwira ikintu kimwe gukora ico waremewe yo iryo niryo jambo nahawe j'étais à Bruxelles ndiko ndasirikira ndiko ndajya amakonkombre n'amashokora Imana iransanga irambwira ngo you are on the wrong way uri mu nzira itariyo.
ndababwire umunsi w'iherezo Yesu naza kugutora responsabilité ya mbere azokubaza ko ntakuremye uri impene ntakuremye muri Greta. Est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire? Jeunesse yawe yitwayemo gute? Amashure wize wayakoresheje iki mu buzima? Kandi ndababwire gukora ico waremewe ça demande pas l'âge, ça demande kubimenya. Hama ndababwire gukora ico waremewe nibisaba kuba pastori oyaye. Tu as un objectif ultime yukuba umeze uko nyene. Hari abajene hanze bariko barapfa barindiriye kuja kubabwira ko Yesu ari muzima ukabakiza ibikomere. Yesu yoza ngaha nta wa munsi ntazofata ngo asiege papa na mama ngo ababaze à ta place. Umuntu wese a son âge azomubaza qu'est-ce que tu as fait à ton âge? Kubera kudasoma Bibiliya. Je ne vous accuse pas. Moi kandi ndababwira. Lotaka ikintu cyose umwanya ukimaramo kidetermina valeur yacu imbere yawe.